Subiye kubaramutsa no kubakaze mwese abanywanyi bacu mba muriko murabana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza. Sangwa kaze mu makuru agezweho ariko haravugwa cane irya nino ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Nizere ko umeze neza, iyo mumeze neza na twebwe tuba tumeze neza. N'amakuru atandukanye aba ariko aravurwa mu bisata bitandukanye, tugaruka ku nkuru zirabana na politike, umutekano ndetse n'izindi nkuru zose ziba ziriko ziravugwa cane yoba ku mbuga ngurukana bumenyi mu bimenyesha amakuru bitandukanye n'ayandi makuru tuvana mu masoko yacu. Ayo makuru yose turayatohoza tukayabashikiriza ido nido. Muri kano kanya tugiye kugaruka kuri zimwe mu nkuru ziriko ziravugwa cane, ariko tukaza no kwakira umumenyesha amakuru wacu akorera i Bujumbura. Mumaze kumenyera ko nawe aba ariko aradutoreza amakuru havurwa irya nino, nawe turaza kumuha akazi muri ano makuru. Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Ibihe vyiza rero kuri mwese, niba utarafyonda kuri sabone wabanza ugafyondako kugira turonse amakuru n'ibiganiro mwene nk'ibi ube mu wa mbere bashikirwa navyo. Perezida Ndayishimiye yahaye ikigongwe bamwe mu banyororo bari bapfunzwe. Perezida Ndayishimiye kandi yasavye ko ugupfungwa abantu bazira ubusa ndetse n'akarenganyo gakorerwa abantu bamwe n'abandi, Perezida Ndayishimiye yaravyiyamirije. Kuri ubu ngubu amakuru duhejeje kuronka kano kanya nuko bamwe mu bagiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu hari abatarashitse mu mihana iwabo, bamwe baciye banyuruzwa batarashika na muhira iwabo. Turaza kumenya abo banyurujwe ni bande, boba baranyurujwe nande, ese ubu boba barihe, ababo bo baratangaza iki? Ayo ni amakuru twaronse inyuma yaho Perezida Ndayishimiye atangarije icese ko abanyororo bari baragiriwe ikigongwe n'umukuru w'igihugu batangura gusohoka amabohero. Mbere yuko rero dutangura n'amakuru mw'idonido kumwe n'izindi zose nakubwiye mu mfunyapfunyo, uraza kuzikurikira ingingo imwe imwe ukwayo. Reka tubanze dutangurire kuri no nkuru yihuta biriko biraba ubu ngubu nyene. Hari abarundi bashika hafi 150 bari barahungiye mu gihugu kibanyi c'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2015, bakaba batahutse kuri uno wa kabiri bavuye i Kigali, umugwa mukuru w'ico gihugu. Bashikiye mw'ikambi yakira impunzi vy'imfatakibanza iri ahitwa Kinazi, ni muri zone Rugari ho mu ntara ya Muyinga. Mu makuru adushikiye kano kanya avuga yuko batahutse baherekejwe n'uwuserukira ishirahamwe ryitaho impunzi kw'isi. Bikaba bitegekanijwe ko ngo baza kwakirwa n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu. N'amakuru muri buze gukurikira mw'idonido mu makuru yacu ataha. Tubandanye na za nkuru nari nakubwiye. Inyuma yaho Perezida Ndayishimiye atangiye ikigongwe ku banyororo, ndetse Ndayishimiye agasaba yuko gupfungwa vy'akarenganyo ndetse no gupfungwa bifatiye ku nzigo biba bifitwe na bamwe mu bategetsi. Hari inkuru idushikiye kano kanya, hari uwitwa Alexis Nsabimana akaba yararekuwe ejo mw'ibohero rikuru rya Mpimba. Inyuma y'imyaka 5 yaramaze apfunzwe. Abiwe rero baherutse avuga ko arindiriye imodoka imujana mu Kabezi, aho hari isaha 7 z'umurango. Gushika ubu ngubu rero ngo ntarasubira kuboneka, na telefone ziwe zirazimije. Abiwe bakaba bariko baratabaza. Umutego wo gufata Alexis Nsabimana wakozwe gute? Mu makuru dufise avuga ko mu gihe yarasohotse bohero hari uwamuhenze ko yorindira imodoka ya musitanteri wa Muha ngo yoba yagira ize kubatora, ariko sivyo kuko ngo abandi bo muri Ruziba ngo bari bapakije mu gutaha, nta modoka rero ngo yaje kubatora. Alexis Nsabimana yategerezwa kunyururizwa hamwe ngo n'uwundi mugenzi wiwe yari kuza kumutegera nk'uko amakuru dufise avyerekana. Uyu mugenzi we kandi ngo yagumye ahamagagwa n'inimero atazi. Iyo nimero ikaba yagumya imubaza aho ageze, ndetse inamusaba ko yonyaruka gutora Alexis. Hari n'iyindi nimero kandi y'umukenyezi ngo yoba asanzwe yapfunzwe. Iyo nimero akaba ari 7977 543, ngo nayo yahamagaye
yibazisha ko ngo uyo mugenzi yamaze kubonana na Alex. Izo nimero rero zibiri zirafise ico zizi ku vyashikiye Alex Nsabimana. Nimero ya mbere ni y'umuntu yiyita Salomo yavuga ko ngo akorera iperereza. Icakijije rero umugenzi wa Alex Nsabimana ngo nuko mu ntango akibona iyo nimero ya mbere yabajije Alex ko ayizi, nawe aramuhakanira, aca anamusaba ko ngo ivyo kuza kumutora yobereka mu gihe ngo hatanguye ibimenyetso bidahumuriza. Mu nyuma rero wa mugenzi hamagaye telefone ya Alex yaravuga hakabura uwitaba imbere y'ukuzima burundu. Alex Nsabimana yavukiye mu gacimbiri k'Inama ku mutumba Nyamaboko, ni muri zone Kiyenzi ya komine Kanyosha ho mu ntara ya Bujumbura. Alex kandi yarangije amashuri yiwe muri kaminuza NS igisata ca Génie Civile. Yafashwe muri Nzero umwaka w'2016 abeshewe ko ngo atunze ibigwanisho. Ico gihe rero akaba yari umunywanyi w'umugambwe FNL wa Agathon Rwasa. Imbere ya sentare abari baramwagirije bamenyesheje ko ngo bamubesheye kubera amahiri bakubiswe na Salvatore Horihoze ngo yari arongoye iperereza muri iyo ntara ya Bujumbura. Ngo vyoba rero ngo bibabaje hamwe iperereza ryoba ryashimye kurekuza Alex Nsabimana kugira ngo rice rimunyuruza. Bamwe rero mu banyororo barekugwa canke se barekuwe ejo ku itegeko ry'umukuru w'igihugu, hakaba hari abatanguye kuburirwa irengero batarahonyoza ikirenge no mu mihana yabo. Leta nkozi, leta mvyeyi Ndayishimiye yogira icikoze ndetse igakurikirana yuko ivyo biriko biravurwa vyoba ari ukuri, nayo vyoba ari ukuri igatabara, kuko abenegihugu baba bariko barakorerwa akarenganyo katagira izina, kandi ari vyo nyene icubahiro umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito yama yiyamiriza, ndetse asaba yuko abategetsi mwene abo barenganya abenegihugu bohagarika iyo ngendo. Turasavye rero ko uwoba wese afise amakuru y'aho uyu munyagihugu yoba ari canke se n'ivyamukorewe yo tumenyesha kugira tubandanye kumutabariza nawe asubire kuboneka nk'uko twama tubikora no ku bandi. N'amakuru rero atandukanye aba ariko aravurwa, ivyo akaba ari ibiriko biraba inyuma yaho umukuru w'igihugu Ndayishimiye Varisito atangarije ko abagiriwe ikigongo batangura gutaha muhira iwabo. Mbere yuko tubandanye n'izindi nkuru, reka twakire umenyesha amakuru wacu akorera i Bujumbura nawe adushikirize inkuru yadutororokanirije. Amahoro iwacu, amahoro iwanyu. Ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Muri komine Kabezi ahitwa Migera kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 26 Ndamukiza, imihana y'abantu 20 yarimuwe biturutse ku gusenyuka k'umusozi. Kandi nk'uko bishikirizwa n'umuhinga yanonosoye ibijanye n'ibidukikije, ihindagurika ry'ibihe, inosobanurwa n'inzigo, ivyo biriko biraba muri komine Kabezi vyashitse ngo kubera ko ivyubatse isi kuva ibwina bwayo ngo akenshi bishobora gutuma isi yata imigaga. Kandi ngo iduga ry'ikiyaga ca Tanganyika naryo nyene rirashobora gutuma ibice bimwe bimwe vy'imisozi ihanamiye ico kiyaga inyika kubera uko amazi ariko aranyengetera mu kuzimu. Rero ngo ivyo vyose ko nta na kimwe gishasha kirimwo, ariko ngo bishobora gutangaza abantu mu Burundi na rirya bitari bimenyerewe. Umunyeshure wa kaminuza y'u Burundi Joel Nindorera yahora yiga mu wa mbere w'igisata c'ivya kahise mu kigo co kumutanga, yitavye Imana mw'ijoro ryo kugenekerezo ya 21 Ndamukiza, bivugwa ko yoba yahitanywe n'ikigoyi, warashingurwa uyu munsi.
ifubwa ryiwe ngo riraza kubera icendajuru mu Cankuzo aho asanzwe avuka. Kaminuza y'u Burundi biraza guterera imodokari kwasiteri yonyene kuko ngo mu mategeko yo muri iyo kaminuza nta ntererano zigenewe ibijanye no gufuba umunyeshure yitabiye Imana ku ishure ategekanya. Nayo mu ntumbero yo gushigikira umuryango w'uwo muhisi, abanyeshure bazindutse begeranya agafashanyo ndetse n'abigisha. Bivuye ku iduga ry'amazi y'ikiyaga Tanganyika, ibarabara ry'igihugu inimero 3 rihuza ibisagara vya Bujumbura na Rumonge rirageramiwe cane no gucika ku mutumba Mubone zone Gitaza iri muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge. Muganga Joel Bigirimana arongoye intara y'ubuvuzi ibubanza arahamagarira abakenyezi guhimiriza kugabanya imvyaro hakoreshejwe ubuhinga bwa kijambere. Mu gihe muri iyo ntara ya Bubanza mu mezi 3 atanguye umwaka w'2021 ibice 32 gusa nibo bakenyezi bari ku buhinga bwa kijambere bwo kugabanya imvyaro. Yongera abahamagarira kwirinda ibihuha ngo ubwo buryo bwo kugabanya imvyaro bufise ingaruka mbi, ngo sivyo na gato. Kuri uyu wa mbere Igitega habaye inama yo guhanahana ivyiyumviro ku bikorwa vy'umugwi ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'ayandi matungo CNTB. Iyo nama ikaba yahuje ababuramatari, abakorera mu gisata c'ubutungane n'abakora muri uyo mugwi. Felicien Nduwuburundi akaba yashikirije ko abajejwe intwaro ku nzego z'intara basabwa gufasha gushira mu ngiro ingingo z'uwo mugwi. Muri iyi ndwi iheze, mu ntumbero yo gushira mu ngiro amategeko y'ubushikiranganji bw'indero abuza abanyeshure gutunga amatelefone ku ishure n'ibihano bahabwa iyo barenze kuri ayo mategeko, mu ntara y'indero ya Kayanza harabaye isakwa ryakozwe mu mashure yose yo muri iyo ntara, bakaba bafashe amatelefone 98 n'ibikoresho bigendana. Umuyobozi arongoye indero muri iyo ntara Desire Hatungimana akaba yasavye abavyeyi kwirinda guha abana babo ibibasamaza bari ku ishure. Abandi bubahukiye kubaza abana babo aho bakura ayo matelefone kuko akenshi ngo abavyeyi bayabagurira. Amatohoza yaraye atanguye gukorwa ku muvyeyi wo muri komine Kayanza yagirizwa kuba yaraturiye ku kuboko umwana wiwe afise imyaka 9, amwagiriza kwiba amafaranga 500, kandi ngo mu kumuturira yakoresheje icuma cashuhijwe. Mu gikorwa co kurekura abafungwa bari bahawe ikigongwe n'umukuru w'igihugu catangujwe kuri uyu munsi mu ibohero rikuru rya Gitega, abafungwa 331 nibo barekuwe, mu gihe abegwa n'ico kigongwe bagera ku 368. Mu ntara ya Ngozi no mu ntara ya Gitega haravugwa ubukene bw'isukari muri iyi misi, aho mu isoko nkuru ya Gitega ikiro c'isukari kiri ku mafaranga 3,000 vy'amarundi, nayo mu mabutika amwamwe ugasanga ikugwa 4,000, mu gihe mu ntara ya Ngozi ikiro kigugwa hagati y'amafaranga 4,000 n'ibihumbi 5,000 mu kinyegero. Urongoye igipolisi mu ntara ya Ngozi ashikiriza ko ico kibazo bagiye kugikurikiranira hafi bari kumwe n'abajejwe intwaro. Buramatari w'intara ya Gitega nawe agasaba abadashoboye kubahiriza igiciro ca leta, ni ukuvuga amafaranga 2,500, bohagarika ubwo rudandazwa.
mu gihe hatanguzwa isekeza ryo kuroba mu nyanja ziri muri komine Mwumba, umuyobozi mukuru ajejwe ubworozi mu bushikiranganji bw'ibidukikije yashikirije ko umwimbu w'amafi wagenze neza muri izo nyanja kuko ngo batereye urusenga rimwe mu nyanja imwe baronka amatoni arenga 2. Yahanuye aborozi bagize koperative Odeka Tera Imbere kubungabunga iyo ngabire kuko bizobafasha kuronka amafaranga yo kwiteza imbere. Nk'uko biri mu itangazo ryasohowe n'uburongozi abanyeshure bo mu mwaka wa mbere muri kaminuza bahawe pré-bourse inyuma y'amezi 6, ariko kandi ubwo burongozi bwamenyesheje abiga mu wa 2 no mu wa 3 ngo babe bararindiriye gato. Muri kaminuza Institut Supérieur de Développement, imyidogo y'abanyeshure ni myinshi ngo kubera ko batiga neza bigatuma umwaka w'ishure uteba guhera, ngo nk'abi batanguye mu mwaka wa 2015 ngo ntibaramara umwaka wa 3. Imvo nyamukuru ngo ni ikibazo c'imishahara gituma abigisha badatanga ivyigwa nk'uko vyategerezwa. Dutandukire amakuru y'inkino. Mu nkino zo gusubiriza mu gikombe c'umukuru w'igihugu zabaye kuri uyu wa mbere igenekerezo ya 26 Ndamukiza, ku kibuga Intwari Lydia Ludique yanganije na Olympic Star 1-1, nayo Bujumbura City itsindwa na Royal FC ibitsindo 3-0. Kuri ubu imigwi igiye kubandanya muri 1/4 ni Musongati FC, Flambeau du Centre, Garage Express, Royal FC, Messager Ngozi FC, Olympic Star, Vitaro FC na Bumamuru FC. Ku munsi w'ejo wa kabiri igenekerezo ya 27 Ndamukiza, mu nyubakwa z'ishirahamwe FFB niho hazomenyekana ingene inkino za 1/4 zizobandanya.